Tubaramutse tubipfurize amahoro y'Imana nshuti bagenzi muriko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. Uno musi n'umusi udasanzwe aho twabatembereje ahantu hameze neza ku ngenzi, hameze neza ku bari mu gihugu, naho sahandi ni aho bita kuri Kiranzira Pauline bisanzwe biherereye mu Gatumba neza na neza aho hasanzwe hari uriko uramanuka uja mu gihugu kibanyi ca Congo, urabona sitasiyo nayo nyene yitwa Kiranzira Pauline. Rero uca ubona pankarte uca uhashika bitagoranye. Naho rero uno musi twabatembereje kugira ngo tubereke ivyiza, aho muza kuhasanga ibintu vyiza, muza kuhasanga nka pisine, muza kuhasanga ubunywero, muza kuhasanga ikibanza ciza co kuganiriramwo, aho abantu bashaka kuganira ibijanye na proje, ibijanye na business, bashobora kwisanzura bagasanga bariko bariyumvira n'ibiruta ivyo bagomba kwiyumvira. Rero hamwe n'ivyo mudukurikirane, mugende mudukurikirana, jewe muriko murakurikira ngiye kubashikiriza kino kiganiro canke ngiye kubatembereza ni jewe Claude, musanzwe mumenyeye umukozi wanyu, twarabwiye ko tutazobata. Mudukurikire rero kugira ngo tugende tujana, tugende tubereka ivyiza. Rero aha murabona aha ni kuri pisine, ahari pisine hari ico bita ubupayote, aho umuntu ashobora kuruhukira, ashobora koga, ashobora kwisanzura, hariho n'ubunywero aho umuntu ashobora kwicara ari umwe canke babiri canke ndetse na benshi mukagira inama ndetse mukaba mwisanzuye. Rero nkuko muhabona murabona ko hakozwe mu buryo bwiza, urabona ko ari ahantu heza cane, natwe twahashitse haratunezereza, urabona ubupayote canke ibibanza vyiza vyo kwicaramwo bafungura, hariho serivise zitandukanye, igikoni kiriyo, aho ukeneye gufungura ashobora gufungura, ndetse ntitwibagiye ko hariho naho mushobora kuganira mwisanzuye, mushobora kuganira mumerewe neza. Rero murabona ko ari pisine nini cane nziza, usibye ko yagize ikibazo mu mwuzure uheruka gutera mu Gatumba, namwe muravyibuka. Hariho n'ikibanza ciza c'ingenzi hotere, aho umuntu ashobora kuruhukira ku ngenzi, uzohasanga ikibanza ciza aho muruhuka mwisanzuye atawubakoma, aho musanga ibibanza ndetse n'uburaro bwiza cane, aho mugenda mubona ivyiza cane, hariho amajarde n'ibindi, hariho na klima nziza tutibagiye ko muzohasanga klima nziza cane, nziza aho muzogenda mubona ndetse n'uburaro bwiza cane. Naho sahandi ni kuri Kiranzira Pauline, aho musanzwe mubona uburaro bwiza nkuko muriko murabibona, aho muzobona ibikorwa bitandukanye, aho muzobona ndetse aho kuganirira, aho guterera iryarenga. Naho sahandi ni kuri Kiranzira Pauline, abatahazi neza na neza ni mu Gatumba. Muhashitse muzobona pankarte, muzobona icapa cerekana ko aho Kiranzira Pauline ihari. Rero urabona ko hari n'uburaro bwiza cane ku mahera make cane, ubwiherero bwiza cane, ivyo vyose muzogenda mubisanga kuri Kiranzira Pauline, ndetse aho hari n'inzu za VIP, uburaro ku ngenzi, muza mukagira vacances, mukaryoherwa n'umuryango wanyu atakibagoye, ndetse uburaro bwiza cane ahandi muzobusanga atari kuri Kiranzira Pauline. Rero aba diaspora musanzwe mudukurikirana, nimuze mufate vacances kuri Kiranzira Pauline, muzohasanga ivyiza bitandukanye, muzohasanga
ibikorwa bitandukanye, serivisi zinyaruka cane, aho mu buraro hariyo na telefone kugira ngo mushobore guhamagara ababafasha muri serivisi, abakozi beza cane, aho muzosanga ndetse no muri ubwo buraro hariyo intebe mushobora kugiranira ikiganiro n'abaje kubaraba, aho muzohasanga televiziyo, igitanda ciza ndetse n'ibindi vyiza vyose, aho muzosanga inzu za VIP ziba zigenga, ata muntu n'umwe yajayo, ndetse no gufungura mushobora gukinjika aho nyene, naho sahandi ni mu nzu za Kiranzira Pauline canke muri hotel uko benshi basanzwe babivuga mu rurimi rw'igifaransa. Rero murahawe ikaze kugira ngo mudukurikirane mugende mubona ivyiza vyacu, ntahandi yari jewe nyene kuri Claude sanzwe ariko ndabazungurukana nk'uko twabemereye kuzobatembereza. Murakoze cane, mugire umugisha, tubifurije amahoro n'amagara meza, murakoze.